Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye, ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Twazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza ari kuvugwa mu gisirikare c'u Burundi, aho ibara ryaguye mu ntambara imaze iminsi ihuza umutwe wa M23 ndetse n'igisoda ca Kongo n'abagifasha, aho amakuru adushikira yemeza ko abasoda b'u Burundi baguye ku rugamba batagira ibitigiri ndetse abafashwe mpiri akaba ari benshi cyane. Iki kikaba ari igihombo gikabije igisoda c'u Burundi cyagize, ariko igitangaje kandi giteye isoni abandi basoda bari kurwanira muri Kongo biraboneka neza ko ibihugu byabo bibitayeho, ariko leta y'u Burundi ntiyigera igaragaza ko hari abasoda b'u Burundi bariko barapfira muri Kongo, ndetse icyababaje benshi kikanabatera agahinda ni ukubona uhagarariye u Burundi muri ONU yaravuze abaguye ku rugamba agahoza imiryango yabo, ariko ntiyigere avuga abasoda b'u Burundi, mu gihe bizwi neza ko abasoda b'u Burundi aribo biciwe muri Kongo ku bwinshi, abandi bakaba barafashwe mpiri. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane ndetse tugiye no kubereka ibiriko birakorwa kugira ngo ubutegetsi bwa CNDD-FDD bunyegeze ko hapfuye benshi, ndetse n'amakuru adushikiye yerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye atantumbero n'imwe afise yo kugabanya abasoda b'u Burundi bari gupfira muri Kongo, dore ko we ntaco bimubwiye kuko umusoda mutoya amuronkaho ibihumbi 5 by'amadolari ku kwezi. Aya akaba ari amafaranga abasoda badahabwa, ahubwo nyabuna ajya mu mufuka wa Perezida Evariste Ndayishimiye n'akandi karwi gato cyane kamushigikiye. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarapyonda kuri sabone, aka ni akaryo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushyizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Turahojeje umuryango wa Caporal Chef Ndayikunda Regis aherutse guhitanwa n'intambara ziri muri Kongo. Caporal Chef Ndayikunda Regis avuka ku mutumba Mwura mu zone Mugongo, komine Mugongo Manga, mu ntara ya Bujumbura Rirare. Urugo rwe ruri muri komine Rugombo mu ntara Cibitoki. Arubatse akaba n'umubyeyi w'abana 4 bakiri bato cyane. Hirya y'ejo umuryango wa Caporal Chef Ndayikunda Regis waronse telefone ivuye mu gisirikare c'u Burundi umenyesha ko wabo yahitanywe n'intambara ziri muri Kongo. Igisirikare cyamenyesheje umuryango ko Caporal Chef Ndayikunda Regis azoshingurwa mu ndwi iza, aho niho umuryango uzoshobora kubona ikiziga c'uwabo. Abaryango ba Caporal Chef Ndayikunda Regis baguye mu gahungwe kubera atagakuru bari barigeze bumva ko uwabo yapfuye, ariko hari haciye iminsi itari mike uyu musirikare apfuye. Kunyegeza ko ibara ryaguye muri Kongo. Mu ntumbero yo kunyegeza ko hapfuye abasoda benshi cyane b'u Burundi, igisirikare kimaze indwi 2 gishingura abasirikare baguye muri Kongo. Buri munsi harategurwa imiryango irumakiwe kuja guhamba ababo, akaba ariyo yonyine ihamagarwa. Umunsi umwe igisoda kiragerageza guhamba imiryango iva kure na kure
kugira abahamba ntibamenyane, gutyo abahejeje gushingura uwabo ntibagenda bazi ababuze, ndetse ntibagenda bazi uko ibitigiri by'abapfuye bingana. Nta muryango urekuriwe kubona uwayo imbere y'itariki yo kumuhamba, keretse imiryango ifise abahambaye cane bazwi n'abakuru mu gisoda. Iyi miryango yose ibona uwabo mu mwanya wo gusezera. Ibi bisigura ko igisirikare kibitse kugeza ubu ibiziga bitari bike by'abasirikare, ariko imiryango ntimenyeshwa kubera igihe cyo kumuhamba kitaba kitaragera. Ikindi kibabaje ni ingene imiryango ibuzwa kugandara ngo ntibiboneke ko hari abasoda b'u Burundi bariko barahonera muri Kongo. Igisoda ntigitinya ko nko mu karere kamwe hashobora kubera ibigandaro byinshi bigatuma abarundi bamenya ko ibara ryaguye. Hari imiryango itegekwa kugabanya ibitigiri by'abazoja gushingura uwabo, kugira ababona ibiriko biraba ntibabe benshi. Noneho haje benshi, hari abaca bavuga ngo erega muri iyi ndwi maze kwitaba ifurwa ry'abasoda baguye muri Kongo 3 canke 4. Igisoda citeze ko mu kugabanya abitaba amaziko y'abasoda, abantu bazisanga bitavye amaziko menshi bazoba bake cane. Aba basoda bariko bapfira nde? Bariko barazira iki? Mu kiganiro umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi General Gaspard Baratuza aherutse gutanga, ntiyigeze ahoza imiryango y'abasoda. Yaranse kwemera ko abasoda b'u Burundi bariko barapfa ku bwinshi muri Kongo. Yongera abesha ko abarundi bahagaze neza ku mapozisiyo bafise muri Kongo, mu gihe pozisiyo zose bari bafise muri Nord Kivu baherutse kuzakwa na M23, benshi bakahagwa abandi bagafatwa mpiri. Leta ya Kongo ni kenshi isohora amatangazo yo gushimira abariko baragwana ku ruhande rwayo, ahandi igahoza ababuze. Yama ivuga abasoda bayo FARDC, abawazalendo, abasoda ba SADC be n'aba MONUSCO. Nta na rimwe ivuga abasoda b'u Burundi, nta na rimwe ihoza u Burundi. Vuba ubuserukizi bw'u Burundi muri ONU bwarafashe ijambo mu nama ya ONU y'umutekano. Randi Sibomana yaserukiye u Burundi yaravuze ibihugu biriko biraburira abasoda muri Kongo, ariko ntiyigeze avugamwo abasoda b'u Burundi. Burundi bushobora kuba arico gihugu kimaze kubura abasoda benshi kandi gifise abasoda benshi bafashwe impiri ku ruhande rw'abagwana, ku ruhande rwa FARDC, ariko nta numwe abanezwe. Abapfuye ntibavugwa na hamwe. Abafashwe impiri na M23 n'umurengera, nta numwe abanezwe. Mu gihe ibindi bihugu nka Afrika y'Epfo bica binyarutsa kuvugana na M23 ingene abasoda bayo borekurwa bagataha. None ga yemwe, abasoda bacu bariko bahora bazira iki mu ntambara ata numwe abanezwe? Basha bakora iki? Ninde azobazwa kano kamaramaza? Mbega burya umusoda apfiriye ku rugamba yarungiswemwo mu mahanga aba ateye isoni? Kubera iki hataguwe umunsi wo guhadabira bano basoda bose hagategurwa bagahabwa iteka? Kubera iki nawe yaguye muri Kongo? Turahojeje umuryango wa Caporal Chef Ndayikunda Regis. Imana iwuhe kwihangana muri bino bihe bitoroshe no kwiyubaka gushasha. Twifurije uburuhukiro bwiza umuhisi ndetse n'abandi benshi bariko baragwa ku rugamba bazira ubukunzi bw'inda bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho biboneka neza ko mu gihugu c'u Burundi hari ikibazo gikomeye cane. Abasoda b'u Burundi bariko barishwa umunsi ku munsi bazize ubukunzi bw'inda bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse n'akandi karwi gato cane kamushigikiye kugumya basesa amaraso y'abana b'u Burundi muri Kongo, mu gihe biboneka ko ataco bariko barazira. Muri Afrika y'Epfo leta itegerezwa gusigura ibyashikiye ingabo zabo muri Kongo. Mbe iwacu ho ni ryari? Mu ngwano yabereye mu gisagara ca Goma imbere y'uko gifatwa na M23 mu ndwi iheze, Afrika y'Epfo yemera ko yahaburiye abasirikare 9 n'abandi bahakomerekeye.
Ibi bintu byarababaje rwose abanyagihugu b'ico gihugu, ubu bariko basaba ko leta isigura ibyabaye yongere itahane abasoda babo. Insiguro za leta ya Afurika y'Epfo. Uyu muyobozi ukomeye cane wo muri Afurika y'Epfo yagerageje kugira ibyo asobanura ndetse no kugira ico abwiye abanyafurika y'Epfo. Abasirikare bacu barahemukiwe n'abagenzi babo. Abasirikare ba Kongo barishikanye, abasoda b'u Burundi twari twahaye gucunga urundi ruhande baranyitse. Mu nyuma byarangiye abasoda bacu bisanga bariko baraswa n'ibibunda bya muzinga. Ikosa abasoda bacu bakoze nuko bagiye mu byo kurasa bihuta cane bivuye ku muvuduko abaroberi bazananye. Ndarindiriye ko MONUSCO iduha ibiharuro by'abaroberi boba bararashwe, ku buryo kuwa gatanu mu gatondo abasoda badutabaje ko amasase abaheranye. Kuwa gatandatu twarashoboye gushikana ayandi masase mu buseruko bwa Goma. Ku kibazo kijanye no gutahana abasoda bacu, leta yacu iriko iravugana na ONU ingene yofasha kubatahana. Muri demokarasi leta irasigura ibishikira abasirikare na cane cane iyo barungitswe kurwana hanze y'igihugu cabo. Afurika y'Epfo yarakiriye ibiziga by'abasirikare bayo, irabunamira, irabashingurana iteka. Igisoda nticatevye gusohora itangazo ritomora ko abasoda bacu 9 bishwe. Umukuru w'ico gihugu nawe nyine yisanze ategerezwa kwisigura. Mbega abasoda b'u Burundi nabo bonyikiye hehe? Mu nkuru nyuma twanditse ndetse tukababwira ku basoda b'u Burundi muri Kongo, twarababwiye ko u Burundi bwari bwaswe na M23, ibirindiro byose bwari bufise muri Nord Kivu. Mu ngwano yo gufata Minova, abasoda b'u Burundi ntibagwanye, baciye bavayo imbere y'uko M23 ihagera. Itegeko ryahawe abasoda b'u Burundi ryari iryo guhungira muri Sud Kivu, ariko hariho abasoda basigaye bacungishijwe ikibuga c'indege ca Goma, aba bari bari kumwe n'abasoda ba Afurika y'Epfo, abasoda ba Kongo na Wazalendo hamwe n'abacancuro b'abazungu. Aha niho ingufu zikomeye za Perezida Tshisekedi zari ziri. Ubutegetsi bwa Kongo ntibwigeze bwibaza ko ikibuga c'indege ca Goma cashobora gufatwa kubera ingufu zahashizwe, ariko rugeranye ko abasoda ba Kongo baciye bishikana kuri M23. Abasoda b'u Burundi bahawe itegeko ryo kugwana kugeza ku kanyuma, ariko barageze aho babona ko ari ukwiyahura kubera batari basigaranye inzira yo guhuga. Hari umujenerali yatubwiye ko abasoda b'u Burundi bahavuye bakura impuzu za gisirikare bamera nk'abanyagihugu, barondera ingene bahasohoka bataboneka ko ari abasoda. Niho ubuva Afurika y'Epfo ivuga ko abasoda b'u Burundi banyitse. Ninde azobazwa ibyashikiye abasoda bacu muri Kongo? Ninde abanezwe? Umusoda w'u Burundi yoba afise agaciro? Tuzobigaruka ko tubereke ingene umusoda w'u Burundi adahabwa agaciro n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ndetse abarundi benshi bamenye ikibi kibishe Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakorera abarundi, dore ko abatari bake bavuga ko igihe kigeze kugira ngo bikureho ubu butegetsi bwa CNDD-FDD, ubutegetsi bugumya buboheye amaboko imugongo abarundi, ubutegetsi budakorera abenegihugu, ubutegetsi bukorera akarwe gato cane kamaze igihe gapfukamye mu nda abarundi. Ibi byose bikaba biriko birababaza abarundi ku rugero rukomeye cane, kugeza aho abarundi bavuga ko igihe kigeze kugira ngo bikureho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ubutegetsi buriko burica abenegihugu ataco bazira. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro ducisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Mu kandi kanya kari buze turaza tugaruka ku makuru ya Rev Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi.